ijambo ry'uno munsi rero ni mbega woba warahisemo neza. Kandi n'abaririmbyi baririmbye yizigiro bivuze ngo ntimureka gusamara. Mbega iyo umuntu asamara arashobora kwisanganya, arashobora gupongagurika mu amenyo yose agahugurukira hasi kubera gusamara, arashobora kuvunagurika kubera gusamara, arashobora kuvunagurika amaguru kubera gusamara. Mbega gusamara ni kubi. Mbega harabaho gusamara mu buryo bw'impweme. Reka dusome amajambo y'Imana aboneka ari mu byahishuriwe Yohana Gabura cya 20 guhera ku murongo w'11 gushika ku murongo w'15. Ibyahishuriwe Yohana igice cya 20 ku murongo w'11 gushika ku murongo w'15. Ukuzuka kw'abantu bose no guca imanza z'iherezo. Mbona intebe nini ya yera, mbona no yivyagiye ko isi n'ijuru bihunga mu nyonga hayo, aho vyahora ndihaba hakiboneka. Mbona abamfuye abahambaye n'aboroshe bahagaze imbere y'iyo ntebe, ibitabo birazingururwa, kandi ikindi gitabo kirazingururwa nico gitabo c'ubugingo. Abapfuye bacirwa imanza z'ivyanditswe muri ivyo bitabo zikwiranye n'ivyo bakoze. Ikiyaga kigarukana abapfuye bo muri cyo, urupfu n'ikuzimu bigarukana abapfuye bo muri vyo. Bacirwa imanza zikwiranye n'ivyo bakoze, umuntu wese yakoze. Urupfu na kuzimu baterwa mu kiyaga, muri cya kiyaga cyaka umuriro, muri cya kiyaga cyaka umuriro. Icyo kiyaga cyaka umuriro nico rupfu rwa kabiri. Kandi umuntu wese atabonetse ko yanditse muri ico gitabo c'ubugingo aterwa muri ico kiyaga cyaka umuriro. Kura amaso muri Bibiliya mu nyumvirize rero. Yesu ashimwe. Muranzi uyu mwanya uramenyerewe. Hariho abantu bamenyereye nk'umwanya wo gusuzuma abantu ingene bazi kuvuga. Hariho abantu batonda baje gutanga amanota, ujya avuga menshi, ujya aca imigani myinshi, ujya twenza abantu cyane. Va muri kamenyere unyumvirize neza mwene data, wumvirize neza, woba warahisemo neza. Ubuzima tubamwe bugizwe n'ibintu byinshi, ariko reka mvuge ngo bibiri. Hari ukwizera hakaba no guhitamo. Naho abantu badashaka kwizera Imana, dutunzwe no kwizera. None umuntu ntagura uburobe, atazi uwabuswaze, atazi uwabutekeye. Mbere harahuza gushikira ku muguzi akabugura buciye mu minwe y'abantu 8. Uwabuswaze akabutekera, akabuza kumurangura muhira, wabushikanye kwibarabara wundi akaburangura. Wewe uza gushikira wewe umuryi bugeze ku bantu 8. None atari ukwizera uwo wumva wo burya. Umuntu akagura agasashe k'amabenye, umuntu yarayahindukije, arayagaragura, arayakaranga, arapotora igipondo, arakora n'intoke ziwe, ntuzi ko yari yakaravye cyangwa atakaravye. Lakini wewe umuguzi unakula tu kwa imani, unakula. Tunaishi kwa imani hata upende kumwamini Mungu. Kandi dutunzwe no guhitamo. Wahisemwo kuza, hari abandi bahisemwo kwiruka mwibarabara. Warahisemwo umudamu mwubakanye ko wamuhisemo. Impuzu wambaye niyo wahisemwo muri nyinshi tutunze. Dutunzwe no guhitamo. Yamara hari umuntu ashobora guhitamo akazi, ashobora guhitamo nabi. Yizigira ati reka gusamara ntusamare. Turacyari mu ntango z'umwaka. Wahisemwo imigambi miki yo kuzobana n'umwami muri uwo mwaka. Wahisemwo iki? Kuko icyo uhitamwo turacyari mu ntango, nico kizokurongora gushika uyu mwaka uzorinda uhera. Wahisemwo iki? Usomye hariya mu butumwa bwiza bwa Matayo Gabura 14 guhera ku murongo wa 1 gushika ku murongo w'10. Tuhabona Herode agize umunsi mukuru w'amavuka. Hanyuma agize umunsi mukuru w'amavuka baja mu ntamba, agakobwa karajangaho karatamba, nagwo nk'urutamaguru maraya muraze ko gwari gwaratwaye n'umugore atari uwagwo. Karatamba namba karamuzungagirije vya bihimba vy'icariro. Murantunga ndabivuge gutyo nyene mu kirundi ciwacu abarundi muca mu byumva. Karabizungagiza bijya bihimba. Herode nk'urumaraya ruraryoherwa,
acamubwira ijambo rikomeye cyane ngo nsaba icyo ugomba cyose ndakiguha. Bene data, nta jambo ryanditse muri Bibiliya kubusabusa, ni ku nyungu yawe n'inyungu yanjye. Nsaba icyo ugomba cyose ndakiguha. Iyumvire umwami arasohoye itangaza abantu bose bakoranye, nsaba icyo ugomba cyose ndakimuha. Urya mwana yarabumenye ko ari umwanya w'igiciro, umwanya w'agaciro. Umwami aravuze ko icyo nsaba cyose azakukimpa. Hari hageze ko asaba urupangu, asaba itongo, asaba gasozi, hari hageze ko asaba ikintu cy'akamaro. Atoya, konfise mama, sinureka kujya kumuhanuza kuko ni umwanya mwiza umwami ampaye, ngomba nsaba ikintu cy'igiciro. Ajya guhanuza nyina wewe. Agiye guhanuza nyina wewe, muri bukingene yamuhanuye, nyina acamuha impanuro ihuye n'ingorane ziwe n'ivyamumunze byo mu mutima wewe. Nyina murazi ko aciyamuhanura ngo genda usabe ugaha kumubehe umutwe wa Yohana umubatizi, ko yarazi ko ari mwibohero, kandi yari yazize ko yavuze ukuri. Yabuze Herode kurongora umugore yarafise, acahitamo kumurongora kandi cyari kizira. Yohana aramubwira turacumuye, urapfuye, Imana izoguhana. Ati ibyo nibyo uvuze mwibohero. Wa mugore arabimenya ati ya kivagundu yari yanse ko njya muri uru rugo rw'ibwami, noneho ndamoneho reka bamwice. None mwe mwibaza umwami naho yoba perezida wacu nyine cyubahiro Evariste ampaye akanya, naho ntazi kunyonga imodoka, novuga nti mikiduga kimwe nayo nzotembagaze mwibarabara nk'abandi bose, nanjye nzorya umunyenga w'iminsi n'ibiri basi ntahiriye. Ariko urutwe Elisha inyuma y'inzu zagwa ariko ruraduma insazi, ariko ruraduma insazi. Urutwe rwa Yohana uko bihanuwe na nyina basi. None wibaza umugabo batwaye Karina, batwaye tiya yiwe, yari gusambana, si umutwe wa Yohana? Erega umengo na majambo anishe muri Bibiliya kukujajura, kumbe ni kweli. None abantu nibigo barahita umutwe wa Yohana. None umugabo akorera 500 bigaherera mu nzu kwa maraya, muhira abana be bagenda gusa, si umutwe wa Yohana? None ndabona ko ari uguhitamo nabi, ahitamo nabi. Herode yaramubabaje. Wibaza ngo ujye mutwe wa Yohana yawurabaravye umwanya ungana gute? Kandi ntiyashobora ku umwanya ugira kabiri ngo Herode amubwire ngo basi ndihanganye ongera uhite mutore. Oya, hariyo Herode yakwimba atava ahita mu gutora umutwe wanje nawo. Umwanya waramurenganye ahitamo nabi. Aya majambo tuje gusoma ngaha atubwira ibibanza bibiri. Hari kibanza cyo mu ijuru kiri ku murongo wa 11, hakaba n'ikibanza cyo mu kiyaga cya Kubiro kiri ku murongo wa 15. Aya majambo ari nk'ibintu byinshi by'inyigisho nyinshi, mugabo twibuye kuri ibyo bibanza bibiri, mu ijuru no mu kiyaga cya Kumuriro. Aho uwo turi kumwe uyu munsi, uhitamo udahitamo, uri mu nzira igana hamwe ho muri aho. Wanze guhitamo mu ijuru, mu muriro ntuzoreka kuhitamo. Udahisemo mu ijuru uzobuja mu muriro. Ubihitemo cyangwa ubyange, utahisemo ijuru uzobura uwo kuja mu muriro kaburungu. Ndakubwire kuva Adamu agararije Imana acumuye, agakora iby'Imana ibona ko ari bibi, agahitamo Satani. Uhereye icyo gihe Imana igumirereza abo mu rubyaro rwa Adamu bavuka, itoranya mwabi zobana nabi bihe bidashira, kandi na Satani aguma atoranya nk'abamwe abazobana nabo mu kiyaga cya Kumuriro. Izo nzira ni zibiri kuva Adamu acumuye gushika umunsi Imana izo shikanira ibintu byose ku nsozero. Aho duhurira n'abanyabyaha ni mumva, aho tugenda twese kwamburira imibiri, abeza n'ababi bagahita barambura imibiri yabo, aho ibikwa tugaca tugabura amayira, abagorotsi bakaja mu kuryo, abanyabyaha bakaja mu kubamfu. Basi naho niho dutandukanira. Nico gituma iyo umuntu akijijwe mu ijuru haba umunsi mukuru. Kubera iki? Abahisemo Imana kuva icyo gihe abana bo mu rubyaro rwa Adamu, ubutse wese Imana ikimwirukako,
abavuga ubutumwa bagenda baravuga ubutumwa, abana baraza ngaha bagasengerwa. Ubuya bwose nubwo Imana igomba kwiyegereza abantu baba mu ruvyaro rwa Adamu, ihenda kuko mu migabo n'imigambi y'Imana ntiyaremye umuntu ngo azoje mu muriro. Oya, yari yaremye Adamu na Eva ngo abone abamukomoka ko bose izokwibanire nabo ibihe bidashira, kandi uwo mugambi duhinduka nuko wansi Imana. Imana igumi ntituzi ngo ifirimbi izova kuwa kangahe Imana ibisozereye. Mugabo icyo nzico ngibwo n'ijambo ry'Imana nuko umuntu wese avukiye muri ino si utari mu nzira y'Imana uri mu nzira ya Satani. Ubita mutabihitamwo uri mu nzira ya Satani, uri mu nzira imwe muri izo zibiri. Urupfu ruraza rugatwara abagororotsi, rugatwara n'abanyabyaha. Kuki? Kugira ngo hariya mu bihe bidashira, kuko ibihe bidashira Imana izokubanamo n'abagororotsi, izobanamo abahisemo kwizera umwami Yesu. Urabona Imana yaratanga inzira gushika iratanga n'umwana wayo Yesu Kristo kugira ngo abari muri iyo nzira bakomeze kuba muri iyo nzira. Abarinzi bavuze ko hariho umunsi ibimenyetso biranga ugaruka ku mwami wacu Yesu Kristo. Hari umunsi ifirimbi yanyu izovuga, naho wowe ushatse kuza kurondera iyo Mana umwanya uzoba wamaze kurengana. None ujya mukobwa yahise mu mutwe wa Yohana bagenda bakamuzanira, ukamunukira ko ukamubana ugwema, naho Bibiliya itatubwira ingene byamugendekeye. Erega baruye kuruta bararuhamba mwiza. Nugira ngo bararutetse bararurya, baruye kuruhamba mwiza, baruye kuruhamba mwiza. Bene data, ukiri muzima ugihema, abanyakigobe barazi kuvuga amajambo y'Imana kandi abashima ko badakingitiriza. Hageze kuvuga icyaha bavuga icyaha, hageze kuvuga ingeso mbi bavuga ingeso mbi. Iyo ndiyo injiri. Gusiga inkore umuntu ku maso ngo igumiraho ngo uri mwiza, ngo uzoheza ngo uzoronka ibintu, uzoronka biriya na biriya. Wongo, naho worya inyama iminsi yose hari umunsi umwe uzopfa. Hari umunsi umwe uri imbere yawe, hari umunsi umwe utazi. Abantu baba bibaza ngo twebwe ibintu by'ibitama bigeze mu byabukuru bigwaye indwara nyinshi twe tuzopfa n'ingoga. Murahumba, twirirwa turahamba bakiri bato bafite imyaka. Ubutumwa bwiza n'ubu nuko hari umunsi umwe, hari isaha imwe udakwiye gusamara, kudakwiye kwanjani wako. Hari umunsi uri imbere ya SIMBANDUMWE, naho mwonsengera, naho mwokwisonzesha, ipo siku ambapo nitafikia kikomo. Nzobuze naho mumamante yagateka mubona musonera abantu. Tujya yarahora ari imvuzi rimwe na rimwe akibasha gukunda kuvuga cyane, gatumushije yajya tubwira abantu bamurabe mu kubwanwe rya nyuma nimuzongarukana kazoba kabaye. Na yindi yo injiri. Mbega urazi turi mu bwabe bwo mwijuru. Hari umuntu abantu bakaza turoto, ukarota turi mwijuru. Naho tuba turi mwijuru, abantu bambere na mbere nzobanza kuraba ko ariho bari n'abanyakigobe, kuko nibonzi wanasifiwe. Turi mwijuru, winzamba yovuga saa 8 y'ijoro, abantu banza kuraba bwa mbere ni ba Yesaya, ba Muzamani, ba Claude, ba Runoni, bo banza kuraba. Mbega niho bari, abadamu babo niho bari, abana babo niho bari, bose niho bari. N'ibyo ba Beroya, barivyo babyizigiro niho bari, bahimbaza niho bari, banaka niho bari. Gatanje kuraba batwitanga imbere bagiye kera. Erega tuzoraba na bene data. Ibyizigiro byacu si iby'ubunyamanyama n'ubucericeri n'ubufiriti n'ubudugaduga bw'ubunjanja bubozinyo abantu baje mu gacumenga baronse ibintu by'ibitangaza. Ipo siku wewe utakufa. Na hii ndiyo injili. Hari umunsi wewe wa nyuma. Ababyizigiro tureka gusamara, reka gusamara. Abantu barasamaza tutagira akamaro. Ipo siku moja utakufa. Hari umunsi umwe ukugusumbana ko mwisi kuzorengana. Mbega urabona umuntu wambitse costume zitatu ari yakumpanda. Amapatara atatu bakagerekeranya hano hari urabo. Nimwankunda cyane mudonsoresheza kandi kamwe kugira ngo simba bene ntwaro twatobaguritse ariko nta zitatu muzonyambika, nta birato bitatu muzogerekeranya. Bongo. Mwisi turaca turengana. Mwisi turaca turengana. Hitamwo neza. Hitamwo kandi uhitemwo neza. Uyu mwaka uratanguye. Nduzi kuzowumara. Mbega abantu bicyo na corona bangana gute? Abantu bari barize nkuko wize,
abantu bari batunze nk'uko utunze, abantu bari bafise ibyo bafise nk'ibyo bafise. Ndatanga ariyo mbonye nk'umuntu yari yarakiriye umwami Yesu ariko baramuhagarika ngaho yasambanye ariko abazize ubusaye. Urufasoni rwose rukakuvako kubera gusambana. Mbega aho mbwa ati natora urupapuro asigura ikintu yatwaye, yoza ngo yosigura ngo yatwaye iki. Harufu chafu, muchafu bure. Bene data, harageze niba hatarenganye. Umugore umwe niwe mugabo we yamubwiye ati hitamwe ibintu byose biri ngaha mu nzu yanje, utemwe ibyo ushaka byose ngo ndakwaze se yako dusubira kubana, ngomba kwiyonderera mushasha agezweho, wewe uji wanyu cyangwa ushaka gutware byose. Umugore ahengera urugabo ngo rwaborewe rwatikaye rwaborewe. Hanyuma umugore agenda ahitana imodoka, umushoferi ati ntabara ufashe patro wawe. Barusengeta barohide kuseye inyuma rwose baruryamikamo, barugara imiryango, bararubwebwetana ni wabarajana. Hanyuma rwarugabo ruragona rwaborewe rwatikara rwapfuye n'inzoga. Hanyuma inzoga ziheze rwarugabo rwikanguye. Agira cyaraba prafa, agira cyaraba mu cyumba haryamye. Mbega hano njyamye ni he? Asanga ni mu bukwe, ahamagara umugore wiwe ati mbega we ibintu wagize nibiki? Ati wambwiye ngo mpitemo ikintu cy'akamaro abandi bari cyo nzana. Navuye ahiwacu nje kurondera wewe. None ni wewe wakamaro kuri jewe, bijya bifaranga byawe na bijya biduga byawe genda uvyigumirize ngumye wewe. Mugabo ati bwa buri narihenze. Hitamwo icyakamaro mwene data. Turacyari ku ntango y'umwaka. Ntuzi kuzogeza mu 8 ukiriho. Ntuzi kuzogeza mu 9 ukiriho. Ntuzi kuzoshikana ntuzi kuzosozera uwo mwaka. Esteri amaze kukumva yuko Amani yafashe umugambi wo kubadandaza, yagombye kubagura. Imbere yabo hari urupfu. Moridekayi amaze kumubwira icyo akwiye gukora, arahaguruka agikora anyarutsa, yihuta, azi ku mwanya utakimukundiye, utagishoboka. Arahaguruka ahitana abanyarugo biwe, bajya mu masengesho, bajya imbere y'Imana bararira baratakamba, bati mwami dutabare, iyi ntakebwa agomba kutumarira kwicumu, dutabare turwanirire. Bene data bakundwa, bene data bamanyakigobe dusangiye umusinzi y'umusaraba. Reka gufyina ejo hawe ntahuzi, ejo hamaho. Satani ntaguhende ngo uracyari muto. Abo munganye imyaka baryamye ku mpanda ni benshi, reka kwasama, reka gufyina. Satani ntaguhende ngo ufise udufaranga. Abari bayafise mu Burundi tureke no hakujya y'u Burundi bapfuye bayasize bangana gute. Na hii ndiyo injili. Ubu nibwo butumwa bwiza. Hari ijuru hakaba n'ikiyaga cyaka umuriro, ibyo biri imbere yawe. Kandi ibyo uguhitamo kwawe kwaho uzoba muri aho hamwe bivana n'ingene uhisemo ugikanura ugihema. Tuzobihitamwo umaze kujyama mu isanduku, oya kazoba kabaye. Turacyari ku ntango y'umwaka bene data. Ndanezerewe ko nose kano kanya ngo nongere nkubwire ivyo ngihema, ngiriho ngikanura, nawe ukiriho ugikanura. Umunezero wanje n'abakozi b'Imana nuko Yesu yoza no mu gicugu saa 8 y'ijoro, twaba tumusanganiye twese, ivy'amakostime n'ivy'ubusumbane n'ivy'amazu n'ivy'imiduga n'ibiki byose gabisigaye hano mu isi. Yesu ashimwe. Amen. Mbega warahisemo. Naho nk'umuntu atarahitamo kwizera umwami Yesu, wewe ni nagupa pole. Umugabo ko wagiziba kugashika hano, ndusamare ntukine ku mwanya uri imbere. Akira umwami Yesu, umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, kuko umunsi umwe uzopfa, uzokwambura uyu mubiri, uzova mu mubiri, uzosezera iyi si, ariko ryari ibakwe ryawe. Ani bikeneye kuza guhanuza so wawe, nyoko wawe, umugabo wawe, umugore wawe, oya. Ni wewe wumvise, ni wewe wumvise aya, ni wewe wumvise ibi, ugahitamo kuza kwakira Yesu umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Abantu bakwita kwikoresha ku rumenyetso babonye umubosi nkaho wapfuye. Shaka ukore ku rumenyetso 50 naco bihindura, umunyabyaha uzoja mu muri. Mbega warakiriye umwami Yesu. Erega ijambo ry'Imana n'ukuri. Turacyari ku ntango y'umwaka. Waraye unyoye, urarya, urasivye, uraryoherwa, uzobijana aho wamujana ibindi byose. Ntugire ngo hari ikindi waraye wungutse.
impuzu wambaye nshasha urashonesha uraryoherwa ngo niyo bonane, ka nta bonane, imyaka yakuriye, ahubwo uriko uragenda wegereza umunsi wawe w'iherezo. Mugabo hari ikibazo kiri imbere yawe, warahisemwo neza, warahisemwo Yesu umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, kandi utaramuhitamo ni umwanya wawe. Abantu barakunda gukinisha ibihe. Hari umunsi uteye ubwoba uri imbere yawe, dore gaho kuvunira urugohe, wanka wakunda, kandi nanje uri imbere yanje. Je ndafise ikintu cyama kiwunyibutsa kuri hafi, fa kuva ruzibuye mu mbavu nta ni misi yanjye iregereje. Mbega warakiriye umwami Yesu? Mbega ubona wohitamwo neza ukaza kwakira umwami Yesu? Erega bizovugwa gutya, bivugwa gutya, hanyuma uwundi munsi ukabuka inzambi ivuze warabifashe minenero. Naho turi ngaha muri morgue abantu baruzuye, uwundi munsi wo buzobura mu kiwe kubamo. Ngwino wakira umwami Yesu gihero. Kandi Satani ntacyo adakora ngo aburaguza abagororotsi, abakoresha ibikorwa b'ibijabija, abakoresha ibikorwa by'imburakimazi. Turacyari mu ntango y'umwaka. Nuwa Mungu mwiza w'imihezagiro n'imigisha. Hitamo kubwebwetana Yesu umwikorera umutahane. Wa mugora hitamo urugabo ararubwebwetana rujana iwabo. Umugabo ati ndakubwiye kundana, ati ni wowe w'igiciro kuri jewe. Yesu nabe uw'igiciro muri uyu mwaka mu bugingo bwawe, mu migambi yawe, mu bikorwa byawe, mu muryango rwawe, mu bintu byawe, mu rugo rwawe. Yesu nabe uwa mbere w'igiciro. Ndazi mwarasabye ibintu, abafite amaparcelle, abadafise ubuzi, mwarabisabye, Imana inakabibaha byose. Ariko nanjye nongere ko Yesu aba uwa mbere imbere y'ivyo byose. Yesu ashimwe. Umuntu abona ko mu mwaka waraye uheze yakoze ibyo atagomba gukora, atashize Imana mu kibanza cya mbere uko byategerezwa kubigira, naze. Kandi je mugiye nkuko muramvuga, utaje nta deni, ko nibaza kumpamagara uri mu isanduku nta mwanya wo kugira ubuzo bugisigaye.